Abunguruza abantu ku mapikipiki kumuyira aho ni muri zone Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bafise igitoro kuri kampisi Kiriri aho benshi bita kwikoreji bavuga ko igitoro kibagora kuronka kuko ata station ibegereye ihari eka n'amabarabara ngo bacamwo nayo ngo ni mabi cane. Igitoro kiratugora ukuntu tukironka bivanye n'ukuntu tudashobora kumanuka hari yepfo kugira ngo turonke igitoro. Kenshi tugenda kugikura ahantu bita ku Musaga kandi aho hantu bita ku Musaga naho tuvuye kampisi usanga ari kure n'amabarabara yaho abameze nabi. Nko mu gihe c'imvura hoho n'umuntu ashobora kureka gukora kubera ibarabara riba ryabaye nabi ahantu tugenda kunywa igitoro bikaba byagoranye. Ikigira kabiri twe ibarabara tunyongeramo tuduga ku muyira nuko ni barabara ritameze neza cyane bivanye n'ukuntu rikoze. Imvura ho yagoye arige tureka no gukora kubera ubunyerere buba bwasaze. Bagasaba leta ko yoborohereza ikabereka station iri hagufi nabo bagashobora kuronka igitoro bakoroherezwa mu kazi. Nukuri ico twosaba leta nuko yodufasha natwe ikaraba station yoba itwegereye nk'izi za Fidodido kugira ngo natwe dushobore koroherwa nk'abandi. Tubibutse ko iyo ngingo yo kubuza abunguruza abantu ku mapikipiki gushika mu gisagara ca Bujumbura yaroye mu ngiro kuva ku igenekerezo rya 21 ntwarante 2022.